Acacia love. Turagushimiye cyane Nyagora ku ngoma, turagukengurukiye rutare rw'ubuzima bwacu, turagushimiye nyene ijuru n'isi. Ni wowe uduteye iteka uratuvyura muri iyi saa 9, tuje gucana igicaniro gishingiye ku kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Ganza, sabwa, ninaza, hezagirwa mu buzima bwacu. Amaraso ya Kristo nadutwikira ubwoko bwawe, turenganurwe dukugwe ku imibabaro y'ubwoko bwose, dukizwe indwara z'umutima, iz'umubiri n'iz'umushaha, dutabarwe mu buryo bwose bikwiye kugaragara ko turi ubwoko bwawe. Turiragije ububasha bwawe, mutima mwirana nazabane natwe, ingabirano ziwe zikorere muri twebwe, ubutungane bwawe mushobora byose urangirwe mu buzima bwacu. Uyu mwanya duhabwe umugisha, duhabwe umugwiza, duhabwe igikundiro, twemerwe kandi twererwe mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwe ibyiza byose twagenewe nk'abana bamushobora byose. Amen, amen, amen. Haleluya. Tugire Kristo. Murameze neza, ubucagucagu bwizanye maze turi mu izamu rya kabiri ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Igicaniro tugize ni cya saa 9. Twaruka ku gicaniro cya saa 6, tugarutse ku cya saa 9. Igicaniro cya saa 6 twahakuye ibanga ryo gusenyura igicaniro cyose cy'abasi bacu. Twabonye ko hari ibintu 4 bidufasha guhungabanya abasi bacu: kubaha Imana, kwatura ibyaha byacu, gutanga imbabazi natwe tuba turinze kuzisabwa, no kuba abacunguzi, umucunguzi mu gihe cyacu. Donc Kristo agashushanyo natwe bigakomera. Ubu naho tugomba tuganire ku gakete ukwiye kwandikira Imana kugira ngo uhore mu muco wa Kristo. Agakete ukwiye kwandikira Imana kugira ngo kugwe wuguruze ikirere ciza ku buzima bwawe. Agakete ukwiye kwandikira Imana kugira ngo witandukanye n'igisokoro kibi, witandukanye n'urungano rubi, witandukanye na generation tubaha Imana, wihuse n'ubutware bwo mwijoro. Sibyo? Namufise ikikubabaje, icyuga ikirere cyawe, ikirere cy'umugisha, ikirere cy'umugwiza, ikirere cy'urukundo, ikirere cy'igikundiro, ikirere. Namba nyene wumva uti aha naragerageje ntabwo nigeze ndonka icyo shaka. Namba wumva nyene uti aha naragerageje sinigeze ndonka icyo nabi, ndaje vuga ngo urakaza neza. Nawe urakoze kugurura amatwi yawe kandi ukayigurana n'umushaha wawe kugira ngo ijambo ry'Umukama rinyengetere kugera no mu misokoro y'amagufa yacu. Ubundi abakristo ari ibintu twatakaje bikwiye gutuma duhora twandikira Imana tukayibwira ikiri ku mutima wacu. Iyo ufise umukunzi uba wumva wo kwama mwandikira agakete, uba wumva wo kwama mubwira kari ku mutima wawe. Nibyo koko iyo dusenga tuganira n'Imana, ariko abakristo benshi
basengeye mu mahame, basengera mu migirwa, ntibasengera mu kuboko kw'amasezerano Imana yadusezeraniye kugira ngo dushobore kubaho duhiriwe, turambye kandi turananiwe. Hari ibintu twatakaje, hari ibintu bihimbara imitima yacu, hari ibintu bihimbara ubuzima bwacu. Ibyo bintu nubona warabitakaje, ngomba nkubwire ni buri 9 uca umenya ko ari agakete ukwiye kwandikira Imana. Kubera iki? Ni ibintu 9 byabwiriza guhimbara umutima w'umwana w'umuntu. Kandi Isunge mwene Sirake, ubundi ndabirondeye nko kwa Yobu hoho noronka byinshi rwose, mugare kandi ndabirondere kwa mwene Sirake. Mwene Sirake mu kigabane cya 25 yaravuze ngo hari ibintu 9 bimpimbara mu mutima, ngo nako hariho n'icicumi, ngira ndabivuge. Ubundi ikintu gihimbara wewe niyo nyenyeri mu buzima bwawe. Tumvikana ko icyagutwaye agahimbara, icyagutwaye ibi bintu 9 niwe mwasi w'amahoro yawe, niwe mwasi w'ubuzima bwawe, niwe mwasi w'agahimbare kawe, niwe mwasi wo kuramba no kuranirwa kwawe. Ubu rero uce wiga ingene wocana igicaniro cyo kumurwanya. Byumvikana ko ibyo tugiye gukora ari igicaniro cyo kurwanya abatwambuye inyenyeri zacu. Kandi inyenyeri nabwiye ko ari ububasha bw'Imana umwana w'umuntu canke ku mwana w'umuntu. Ni ukuvuga iki rero? Mwene Sirake yaravuze ngo icambere gihimbara umutima wiwe n'umuntu yijandajandira mu bana biwe. Ubundi abana ni iki? Umuntu yijandajandira mu bana biwe ni umuntu afise umunezero mu buzima bwiwe, ni umuntu afise ugweze. Kuko abana ni ingabire y'Imana, kandi iyo ngabire y'Imana abana turabavukana, tukabakurana, tukabagendana, tukabagemana, gusa igihe kigeze baraja habona. Niyo mpamvu Bibiliya yatura umwangomba nimutera impundu namwe mutigeze murara kugisha. Undi abana nabibeye Imana mu kigo yabo, mu bura bwabo baba bafise ubwo Imana ishobora kubakoresha ikababyaza umusaruro barimo. Ni ukuvuga rero umuntu yijandajanda Imana, namba utajandajanda Imana we ntibisigwa ngo uri nk'ubi cyangwa umusore umugore cyangwa uri ngomba cyangwa ikintu, no, n'umuntu yatakaje ugweze. Namba wumva waratakaje ugweze, ndagenda kuganirire agakete ko kwandikira Imana. Namba wumva ko atakanovera ku buzima, atahame bw'ibyiza n'ibyishimo ufise, ndagenda kuganirira agakete wo kwandikira umukama. Kabiri, mwene Sirake yaravuze ngo ubonye ukuntu abasi biwe babona akiri muzima. Ni ukuvuga iki? Kubona abasi bawe babona ukiri muzima. Ubundi hari igihe umwasi washingira ku bushomeri bwawe akaba umwasi yitwa bukene. Hari igihe umwasi washingira ku gisokuru kibi cyawe kaba karande y'ubugumba, karande y'ingwara, karande y'icankero. Hari igihe umwasi wawe ashingira ku bunebwe bwawe. Kubona umwasi wawe rero ahona niki? Ni guhura n'ubutabazi bw'Imana. We uri kure y'ubutabazi bw'Imana, we uri kure y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ngwino ndakwereka agakete wandikira umukama ubone gutababa. Ibindi ko ndababwira ibi bintu 9 canke 10 ni ukuvuga ni ibintu bigaragaza umuntu yamaze, inyenyeri yawe yamaze gutwikirwa. Iyo wumva atamugweze ufise muri wewe, inyenyeri yawe ifitiye nkuru y'imena. Iyo wumva atabutabazi bw'Imana bukwegereye, abasi bawe ukabona ko bamaze kugucinyiza, abasi bawe bakudondagira ku bitugu, abasi bawe ngo Yakobo amaze guhonga ihasegewe zawe, ngo yararyamye mu ishamba, ngo abone inzego z'abamarayika ziduga zongera zimanuka. Hari abantu namwe mubona abarozi, abambuzi, ejo uva muri sentare hirya ejo uja kumugure, uhorana uruzererezi mu buzima bwawe. Uva mu rukundo ruja mu rundi ntara murabyaza umusaruro, uva mu gikoko uja mu kindi ntara kimwe urabyaza umusaruro.
aba wamaze kuvogerwa n'abasi mu buzima bwawe uba ukeneye ubutabazi. Nubona rero abasi mu buzima bwawe bagifise ijambo, uce witura Imana. Senikeribu yigeze gutyoza cyangwa gutoteza umwami Ezekiyasi mu gihe cy'umuhanuzi Izayi. Imana iramwihweza. Ezekiyasi amaze kubona agasuzuguro yamusuzuguye, atora urwete agenda arupfukama ko mu isengero yamwandikiye. Imana yavuga ati bihagarariye gusobanurira n'icyo umwasi wawe. Imana irabapfumbura bose ingabo 145 bipfira rimwe. Kavuga haba hari ubutabazi, ubona urweze rw'Imana, ubona ingene abasi bawe bahona iyo umaze kuzura n'Imana. Imana nayo ikazana ubutabazi ku buzima bwawe. Icya gatatu, ahiriwe uwibanira n'umugore w'incabwenge. Ubundi umugore w'incabwenge ni iki? Ni wa mutima njyanama wawe. Kuko umugore Bibiliya nganiriko yigisha abagabo, kandi Kristo aravuga ngo muzo abagabo bo kumpamya, ntiyarashingiye ku gitsina. Ni ukuvuga ubundi iyo uri umukristo uba uri ingabo ya Kristo, uba uri ingabo y'ijuru. Wahiriwe uwibanira n'umugore w'incabwenge. Umubanyi wawe wa mbere usumba umugabo mugaraguranira mu gitanda n'akami k'umutima wawe, kagatima njyanama, ka kandi ugira ibyishimo bakagukeza bakagufelicita bakakubwira ngo umenye ko wari igiturire, umenye ko wanje kwica uwari yicaye ngaha kajya. Ugenewe umubanyi wawe wa mbere. Rero ngo umuntu ahiriwe n'uwibanira n'umugore w'incabwenge. Umugore w'incabwenge ni iki? N'akami k'umutima wawe katakwemerera, kanatsinda ntikajye giturire, hanyuma nawe ukabiha agaciro. Namba wumva ugikora icyaha ukihero bikabikemera, ugatsindwa bikemera, ukabikora uko ubyumva utisonze iteko rya rudasumbwa bikemera, ukajyajyanya Imana bikemera, ukabaza Imana bikemera, kandi ugakomeza ugasenga, ugakomeza ugatanga imitwaro yawe, ugakomeza ukaza kugicanira. Ndakubwije ukuri, ni kuvuga inyenyeri yawe yaramaze gutwikirwa. Kubera uzoguma witeze neza, kumva Imana yaragukuye no ku rutonde rwabo kunezerwa. Ni nabyo mwene Sirake ku murongo wa 13 ahanyene yongeye aravuga. Ubundi Zaburi ya 92 iravuga amajambo ngiye kubasomera gatoya, sindahagarara ko cyane. Ni byiza gukengurukira Umukama no gucurarangira izina ry'iwe ridasumbwa. Ni byiza kumenyesha ubuntu bwawe Mukama bugica, n'ubudahemuka bwawe ijoro ku rindi, mu kuvuza inanga y'imigi 10 n'ikembe no mu kuvugira umuduri. Ni ukuvuga n'ibyo yibwira mu mutima wiwe, ariko aganiriza Imana yiwe. Hari abandi bibwira ngo ni byiza kuduga imisozi muja kuraguza, ni byiza kugira aho uja gusambana uja kure kuja kugirana. Kwibwira neza ni gutunga umubanyi mwiza, ni kwibanira n'umugore, kuko umugore bisigura ibyishimo by'umuntu. Bunga ko Mukama waranezereje kubera ibikorwa by'amaboko yawe. Kamenya ko Imana igira neza, ari itanga ibyiza byose dukeneye. Undatera impundi bw'iminwe yawe ikora. Ese uko nibyo wagize bihambaye Mukama? Ese uko n'ibyumviro byawe bishingiye kure rwose Mukama? Umuntu w'ikigugu ntabimenya, ikizeze ntikibitegewe. Ubundi uyu muntu mwene Sirake avuze ni umuntu ahora mu isabato y'Umukama. Unaha ababisha bogwirirana nk'ibyatsi, abakora icyaha bose bagasagarara, ngo bazorohera guhona ubutakivayo. Ariko wewe Mukama uri rudasumbwana nayo. Nkako raba basi bawe Mukama, uraba basi bawe bariko barahona, ngo abakora icyaha bose bariko barashwiragira. Uwatumye ntega umutwe nk'imbogo, mbobereza amavuta mashasha, ijisho ryanje rihanze abangenza.
amatwi yanje arumva abamagurukiye ngo bangire nabi. Intungane ishurika bwa kigazi igasagara nk'isederi yo muri Libani. Ababatitswe mu ngoro y'Umukama bashurikira mu birimba by'Imana yacu. Kutiheba, kutihebura, aho no kubana n'umugore uwo mutima atarenga ibigo. No mu busaza bazokwama ibyamwa babyibuhe kandi batotahare, kugira ngo bamenyeshe ko Umukama agororotse, niwe rutare rwanje, nta karenganyo kari muri we. Iyo ufise ibitekerezo nk'ibi, no kuvuga uba ufise uwigwe bwa gatatu, ahiriwe uwibana n'umugore w'incabwenge. No kuvuga isoko ry'umunezero wawe ntabwo riba rishingiye ku kinyoma, ntabwo riba rishingiye ku mangetengete, ntabwo riba rishingiye ku manyanga oya. Isoko ry'umunezero wawe riba rishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ku kuri kw'amasezerano rudasonga. Isoko ry'umunezero wawe ntiba rishingiye ku bigaragara, riba rishingiye mu bihishirijwe mu mutima w'Imana. Kanatsinda ngo ubudahangarwa bw'Imana ngo ni guhisha ijambo kugira ngo yiheshe icyubahiro muri abo bazorihishura. None rero urahiriwe namba rero wumva utagifise amajambo y'ibyiringiro, y'ibyizigiro, amajambo ashingiye ku masezerano y'Umukama, uri mu ruhombo, inyenyeri yawe yaratwikiriwe. Kane, utarigera atsitara ku rurimi. Uyu muntu atarigera atsitara ku rurimi aragoye kumenya rwose. Uyu muntu atarigera atsitara ku rurimi, Zaburi ya 90 gamana yanje. Sawa, iravuga ngo muhanye wamyara amahungiro yacu, uko imbyaro zagiye zirakurikirana. Uwo mugabo avuze ngo wamyara amahungiro yacu ko imbyaro zigenda zirakurikirana. Ubundi iyi ni Zaburi ya Musa. Musa murazi ivuka ryiwe, Musa murazi ikura ryiwe, Musa murazi imibabaro yiwe. Umugabo aravutse uwamyura amahungiro ku imbyaro zigenda zirakurikirana. No kuvuga ururimi rwiwe arugobekeye mu budahangarwa bw'Imana, kwibyikora bitunganye gusumba ko n'ibihano ari ibihano. Iri nico kimwe n'ijambo ba Mishayeli bavugiye mu itanure ry'umuriro ryari ryacanywe n'umwami Nebukadinezari, kuko base gupfukamira ikigirwamana. Baravuze ngo Mana, ngo wowe nguri umunyakuri, igisabisho cyawe wowe nguri umunyakuri mu bwibuka. Ni buhanuzi bwa Daniyeli. Uri umunyakuri mu byo uvuga no mu byo ukora, ngo uko ntibasogokuru base gukurikiza ibyo bategetse, ngo ibyo wakoze ngo nagambaye. Kandi Imana ibadisha ataco bakoze bahuye ibyaha by'abasekuru. Uwo niwo umuntu ataracumura kuja bavugira muri nakavuga ngo umva Mana, ngo n'ubundi waradutaye. Gideyoni Imana imusanze mu bacamanza 6, bavuze ngo none ngo ya Mana, ngo bavuga ngo uratabara, ngo basogokuru bakavuga ngo biki n'ibiki. Impumyi Yesu Kristo yayisanze, murumva ngo je singira ikinerera ngo yamaze kukwira. Uyu muntu ashimagiza Imana adashingiye ku mateka, adashingiye ku mibabaro yobahiriwe. Aho niho Musa avuze ngo usubize umuntu mwivu, ukavuga uti bene Adamu subirayo. Tuvuga ashingiye nayo Imana kuco yategetse, kucikora no kuco isokora. Havuga ngo imisi yacu yose yezwa n'uburake bwawe, imyaka yacu itumuka nk'imwe mu z'uwiruhukije. Imisi y'ubuzima bwacu ni imyaka 70, ngo kuba bifise agatsi ni 80. Ukwiba myinshi ni kumva uruho n'ububabare bwongerekana, nka kiratumuka natwe tugahita. Mbega nindazokonesha ryawe rikaze, n'ukuntu uteye ubwoba kubera uburake bwawe. Twigishe rero guharura imisi yacu. Umva umugabo ataracumura ku rurimi nge nashenga, bana ubu ndapfuye kirima bati. Twigishe rero guharura imisi yacu, niho tuzoronka umutima w'ubwitonzi kandi ugarukiye Mukama, uzoshitsa ryari iriri mu batwe bw'abasuku bawe. Uduhozagaza ubuntu bwawe mu gitondo, natwe tuzokwigina kandi tunezerwe imisi yose yacu. Tunezereze imisi ingana niyo twacumukuriyemo n'imyaka twaboneyemo intara. Ngo umuntu atarigera acumura ku rurimi, aravuga mu isengesho ryiwe ngo ese igikorwa cyawe cyo kwibonekeza imbere y'abasuku bawe, ubukuru bwawe nabwo bugaseruka mu bana bawe. Ese ubutore bw'Umukama Imana yacu bwo dusaga, dukomereza ibikorwa by'iminwe yacu, ibikorwa by'iminwe yacu ubikomeze.
ni ukuvuga ahora ashimagiza Imana, ashimagiza Imana. Iyo wiga gushimagiza Imana, inyenyeri yawe nitwikirwa. Iyo wiga gushimagiza izina ry'Imana, inyenyeri yawe, ndavuga ngo inyenyeri yawe ihora yaka. Nimba wumva rero utagishimagiza Imana ngo uvuge amazaburi y'Umukama, umenye ko wamaze guterwa, ukwiye kwiga kwandikira agakete Imana, kandi nta kanyene turiko turandika uhomore. Utarigera tsitara ku rurimi. Icya gatanu, ubutarakerura shebuja ari igito. Kujakara bimukora ugahora wicutse. Iyo twumva ngo gukorera sobuja ari igito, turiko turamugiye mu gihe c'ingoma z'abamwe, turabona umuhereza nkuka Abiyatari yaradekonye, yumva inama za Yowabu umukuru w'intwaza ngabo mu gihe cyo kwa Dawudi, umwishwa wa Dawudi umuhungu wa Sewu. Icyo yakoze ni igiki? Aramwumvira, bajya kurenga itegeko ry'umwami Dawudi ngo nuko ashaje atajya kubyuka ngo yivune. Ubwo Imana yari yateguye Sadoki na yari umuhereza nkuka muto, yateguye na Benaya umuhizi. Abiyatari cyamutaku mwambuye ikanzu y'ubuhereza nkuka, ikanzu y'umwambaro, nuko yasukasutswe n'umukuru w'ingabo, kandi atari ingabo, atagwanira igihugu, yari umuhereza nkuka, akarenga itegeko ry'Imana mu gusuzugura umwami Dawudi mu gihe cy'ubusaza bwiwe, akajya kwimika ine Adoniya, kandi Imana yari yaravuze ko hazimikwa Salomo. Ubundi utarakorera shebuja ari igito. Hari igihe ugenda n'imudeke y'ibyaha, ukagaragara nk'umunyabyaha nk'umugome, ndetse ukanabibyaza n'umusaruro. Uko birambwira muri Zaburi ya 50 ngo uragendana n'abatuka Imana ukibaza ngo duhwanye nawe, ukagenda n'abatyoza bene nyoko, ukagendana n'abakobanyi, ukagendana n'abanyitaba, ukagendana n'abanywarumoke, ukagendana n'abasambanyi, ukibaza muye nawe, ugaherekeza abagiye gukorera, ugaherekeza abagiye gusesa amaraso. Uwo muntu rero arakiriwe, atarigera akorera shebuja ari igito. Gukorera shebuja ari igito ni kubana n'umusukanyi, kugendana n'umusukanyi, gukorana n'umusukanyi. Uwo muntu aragirana, aratwikira inyenyeri yawe, ugasanga ububasha bw'Imana bugukorera muri wewe, usigaye ibyo ukora byose ari ukujakara, ari ukuzembera, ari ukuzengerezwa, ari ukuzunguruka. Icya gatandatu, wahiriwe uwarose ubwenge. Ubundi uwarose ubwenge ni uwarose Imana, kuko Imana niyo bwenge, Imana niyo bubasha. Salomo yaravuze ngo ubwenge, vuze iki cya gatandatu, akavuga ngo hahiriwe uwarose ubwenge. Salomo yaravuze ngo ubwenge yari inama yarazi, waratumira n'abantu. Ubu bwenge rero ariko aramuvuga mu migani yiwe 18, niho cyane ngomba guhagarara ndiko shingira kuri iyi nyenyeri. Yaravuze ngo witandukanye n'abandi abarondera ikimunezera, kandi arakarira ikintu cyose cy'ubwitonzi. Ubwenge n'ubwitonzi ni hafi kumwe. Ikijojo nikigera gihimbarwa n'ubwenge, ariko gihimbarwa no kugaragaza umutima wacu, sibyo? Ubundi ubwenge n'ubwitonzi, ubwenge n'amahoro, ubwenge n'umubano mwiza ufitananiye n'abandi, ubwenge ni uburyo urondera Imana gusumba uko urondera abantu, ubwenge ni uburyo wubaha Imana gusumba uko wubaha abantu, ubwenge ni uburyo wumvira Imana gusumba uko wumvira abantu. Kuko abahungu bacakamiye ubwenge ba mbere bagaragara muri Bibiliya baravuze ngo twopfuma dupfa duhogwa kubaha itegeko ry'Umukama, hako tubaho turambye, tunanije cyangwa dusuzuguje cyangwa turenga itegeko ry'Umukama, sibyo? None rero ngo ikijuju ntigihimbagwa n'ubwenge, ariko gihimbagwa no kugaragaza umutima wacu. Hari abantu mwatakaje ubwenge, muravuga ngo nuko umugabo tutabihurije ko, muratakaza ubwenge
muravuga ngo nuko mama atabinyemereye muratakaza ubwenge, muravuga mwitwaje umwana w'umuntu murenze itegeko ryanjye n'ijuru n'isi. Ariko hari umuvumo uri muri Samuweli wa mbere kabiri aho yari yabwiye abahungu biwe ngo mbese Imana ko babataye iyo batora ikabatotora kandi ikabatera iteka, nimutakazi ububasha bw'Imana muzoronka iki? None mwene Siraka aravuze ngo hahiriwe uwarose ubwenge. Icyo ni cya gatandatu. Uwarose ubwenge abafise inyenyeri yikorera ku mugaragaro, ntabisuzuguro bihuta bimwusukako, n'iyo mivumo n'ibyo bicaniro bihora byisenya byonyene, bihora byirandura byonyene. Kuko Kristo yavuze ngo nugira ukwemera kungana n'agatete ka Sinapu, uzogira umusozi uri imbere yawe ngo mva ngaho ngo witerure, uwo musozi uzomera amaguru uhave ugende. Kanatsinda iyo ufise ubwenge uba ufise Imana. Kandi murazi ko mu buhanuzi havuga ngo Zerubabeli, Imana yarasomye aravuga ngo wa musozi wanamiye Zerubabeli, ngo wigira iki imbere ya Zerubabeli umusabye wanje yapfukamye akansenga. Iyo ufise ubwenge uba ufise ubwitonzi, iyo ufise ubwenge uba ufise amame kugerana n'Imana, iyo ufise ubwenge inyenyeri yawe ihora irabagirana, ihora yakaka. Iyo ufise ubwenge nuhuta uhura n'imivumo, upfuma utsitara mukanushaka kunyerera ngo wipfundagaze nka kurya kw'ingurube yipfundagaza yari ivuye kwiyuhagira. Icindwi, uwarose ubwitonzi arahambaye. Kubaha Imana, kubaha Imana. Yobu yaravuze ngo ubutunzi, imirage yose woyihabwa n'ababyeyi, ngo ariko umugore yubaha Imana umuhabwa niki? Imana nyine. Umugore w'ubwenge umuhabwa n'Imana, kandi uwo mugore w'ubwenge yarongera agaruka aravuga ko ari uwubaha Imana. Ukubaha Imana ni intandaro, ni umushinge w'ibyiza byose. Ukubaha Imana niryo soko, nirwo rwego ruri hejuru y'izindi nzego zose. Ukubaha Imana nicyo cyiza kiri hejuru y'ibindi byiza byose. Uwubikora arahiriwe, azohorana umunezero, azokwamana itoto n'itotari, azokwamana ubwenge n'ubweranda, azokwamana umugisha no mu bwiza. 8, ngo yagira abamutega amatwi. Ni ukuvuga ni umuntu yamaze kwitandukanya n'ibigoryi, ni umuntu yamaze kwitandukanya n'abagome, ni umuntu yamaze kwitandukanya n'indushyi, ikakwitandukanya. 9, no ufise urufunguruzo rwa kanyamuneza. Kutigereranya. Iyo wubaha Imana wisanga mu mwuka wo guhora hejuru y'abandi, apana kubera ubwibone. No, ntiwirabira muri runaka. Igara abakobwa bamenye ibanga ngo batwiganye baraze barongorwa ngo andi barabwaye baragize. Harabamenye ibanga ngo bandi bamaze kubaka. Hari ingo zananiranye, abagabo batahana imijinya ngo kwera amazi abandi bagabo bariko barubaka ngo kumenga n'abagore baca bayubaka. 10, ukubaha Umukama kuruta byose, uwagucakamiye yogeranywa n'iki? Iyo utiyanjanje ukwako ucakamira ukubaha Umukama kandi ugucakamiye ubwoko bwose bw'imigisha. Uwiyanjanjwa ko aba yaramaze kwakira ikipfumvu urutaro, agafuka inyenyeri yiwe, agafukera inyenyeri yiwe. Abahombi kandi cyane. None rero mukomere, Kristo ni muzima kandi agira neza byose. We wumva waramaze kwiyanjanjwa ko wigeranya n'abandi, ntucubaha Imana, ntukimenya gutandukanya inabi n'ineza. Aho ngeze kuri 3,
nuki nta bwenge bugaragara muri wowe, nta budahangarwa bugaragara muri wowe. Kane, umaze kujakara, umaze kwangara, umaze kwaraza, umaze kugira amadeni byandagutakiye, bwa buhombo ndagutakiye, umaze gutsitara kuri ururimi kwawe, utunze kwidodomba mu mutima wawe. Akami k'umutima wawe ni akanyamanyanga kuko utigeze ukumvira agatema karicecekera. Nturigera ubona ko Imana itabara ubuzima bwawe, nta kanyamuneza ufise. Ibyo ni ibintu 9 bigaragaza ko inyenyeri yawe yamaze gutwikirwa, nawe ukitegereje ngo Imana ngo uriko irantabara, kuko umwami Imana azontabara nje gutuma ntamaramara. Mana yanje ugiye kumaramara, ibintu 9 nubona biguhundaye kugiye kumaramara, ariko ngaka gakete woce wandikira Imana kugira ngo igutabare. Bibiliya iravuga ngo ururirimbo rwo kwa Dawudi ariko aratabaza Imana. Dawudi yaravuze muri Zaburi ya 69, nawe ubyandike ube iyi Zaburi ibe gwawe, wandikira Imana, uyandikira ibiri ku mutima wawe, ngo nk'isamana kuko amazi yanyuzuriye ko angira mu kanigo, ko nuguheregwa, ko nukurengerwa. Y'inyenyeri yawe imaze gutwikirwa, ikintu cya mbere kikubako ni guheregwa, kurengerwa n'amakuba n'ibyago, kuko niyambaraga iba ari muri we ariko gutabara iba yaracecekeshejwe. Unashaye mugondo runyika ntagiraho nifadikiza, naguye mu ibenga nyabarega imikuba yankikije. N'uruja n'uruza rw'ibyago, iyi ni imitego, uko nuguheregwa, uko nuguhura n'ivyo utari witeze, kandi surprise ishingiye ku mubabaro iraruhishanya cyane. Bwira Imana uti ibyo nahuye nabyo, narakunze sinakundwa, narondeye sinaronka, naragubatse sinagwerera, ibintu nk'ibyo. Narushe ndiko ndatabaza n'imihigo yafatanye, amaso yaheze mu nzira niteze Imana. Gira icizere Imana irabikunda. Aho uzoba utanguye kubaka umushinga w'ubutabazi, gira icizere Imana irabishaka, gira icizere Imana irabinyotewe, gira icizere Imana irabigwaye, gira icizere Imana irabihorombe. Ngo banyankira ubusa ni nk'uburo buhuye, uburo buhuye murazi ko budaharurika. Abashaka kunzimanganya barahambaye, abo basi banje babesha, none nzi gusubiza ibyo n'ibyo. Tanga urube wewe, uvuga uti naho ndiko niruka muri ibi, ndiko nita mu bitandaba mutari ibyanje, ongere wereke Imana intege nke zawe. Dawudi yaravuze ngo we Mana urazobega ito bwanje, kandi ibicumuro byanje ntubiyobewe. Isaba kwizeye Mukama Mana nyene ingabo, batomaramara kubera jewe. Isaba kurondera batotegwa kubera jewe, Mana Isirayeli. None ntukwampogwa wewe mu maso, nuzuye ibimaramare kubera wewe. Niko twemereye. Iyo umwana w'umuntu yananiwe, nabananijwe n'imivumo n'ibyago bwiwe, abita ku Mana. Ubwira Imana imibabaro yawe, ubwira Imana agahinda kawe, ubwira Imana ibikubabaje, kandi ibitutsi utukwa irabizi. Dawudi yaravuze umurongo wa 20 muri Zaburi nyene, avuga ngo wewe urazi ibitutsi ntukwa, ubumaramare bwanje n'ibitetekwe byanje urabizi, abasi banje urababona bose. Ibitutsi byantunguruye umutima, kandi nashize, nari niteze uwongirira impuhwe ndamukena, narondera bompoza sinabaronka. Bwira Imana amakuba yawe, bwira Imana ibikubabaje. Ngo bashize ishano mu ndya zanje, bibwira Imana. Bamishika ingombe ari yonyo, bibwira Imana. Ubwira Imana iti ishavu ryawe nigishuke ku basi banje, iti ishavu ryawe rikaze niribahundagaze. Kandi abicishije bugufi bazobona kugira neza kw'Imana, baheze bashima Imana, bizigira Imana, bakorera Imana. Imana ni mutananirwa, Imana ishaka kuturokora, Imana ishaka kutwubaka gushasha.
Imana ishaka kuduha aho tuba hahagarikiwe n'ububasha bwayo. Imana ishaka ko tuyibera urubyaro, tuyibera abasabyi, kandi dutorana ibyiza byayo kuri iyi si. Abakunda izina ry'Imana, nimuze tuyikunde bishike, muze tuyirondere bishike, na Yesu iduhe ibyo bisagara yatwubakiye tubibemo. Bwira Imana igushayure ntiwavumirwa, bwira Imana igukize abasi, bwira Imana igukure mu ibenga ry'ibigeragezo, bwira Imana igukure mu mikuba y'amazi n'ikunyikize, bwira Imana igukure mu nyenga n'ikurotse, bwira Imana igukure mu cyobo ntikiguteranireko. Wowe kangure bwakeye urugo rwamaze kunyiga, usigaye uri isave y'umukobwa. Bibwira Imana, bibwira Imana. Je kuraba Zaburi ya 62, wandikira Imana ugira uti nyishura. Vuga, bibwira Imana, nuko Mukama aguha umugisha, Mukama akuneshereze. Iyi saa 9, Imana yumva ibyo bintu 9, ibyo watakaje, ibigushumbushishe, ariko nawe uyandikira agakete uyisabe, ushingiye ku byo watakaje, ushingiye ku byo wabuze, kuko Imana nibiguha nanjye ikabima, ujye ikabima, ujye ukabimuha, tuzoba turiko turatega iteka, kandi tuzoba turiko turateturwa mu makuba y'ubwoko bwose. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire, Imana itwikurire ubuzima bwanyu, Imana ibarinde kubabara, Imana ibagurire imbibe, kandi Imana ibahe icyo umutima wanyu wifuza. Mu izina rya Yesu Kristo, murindwe kubabara, muteturugwe, munezerwe, kandi muhabwe umugisha no mugwiza icyo musabye Mukama kuri iki gicaniro akibarose mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Abanyu musengera, imitwaro mutanga, abanyu bagwaye, abibwe, abarenganijwe, abasemani barenganire mu mishahara, mubyumve ko biri ku gicaniro, kandi musubire kwidodomba. Igihe cy'Imana ni iki nyine ku buzima bwacu. Harageze ngo bigaragare ko twasenze Imana mu kuri kw'ijambo ryayo. Iyo umugisha abayisaba bose, iyo urubyara ababyeyi, yishuriza imyenda baheraniwe, yishurira imyenda baheranye, ikiza ingwara, ikiza imigongo, ikiza imivumo, ikiza imikoshi, ikiza inyatsi, ikiza uruzererezi, itabare, ibohore, iteturure, inezereze, kandi dutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Ariko natwe nitugwanire ko abana b'Imana babushitse, tuvavanwe n'ubwironzi bw'ubwoko bwose. Amen, amen, amen.